itariki 14 je rimwe na rimwe muramfata yuko ari umunsi ngira ngo ujya muntu babita niba ari Valentino ujya n'umunsi wiwe kuko niwe yakundana n'umunsi wiwe sinumva ko ucuba wa bose ariko nyene ko ari uguhimbaza turashobora kubigira comme symbole nje tubaniyumvira ati nje ndabifatanya mpimbaze n'umunsi wa Saint Valentin n'umukunzi wanje kuko nimba turimo duhimbaza ko Imana Kwanza mwe umarasta biragirwa mu byose ako kajambo wakumvise ga muvyeyi urakoze cyane shere wanje akagashurwe yagategura umwana wawe ariko nawe niko kugwa nabi oya nukuri ego cyane Imana ishimwe yaduhuje ego cyane okay general rero mwana wacu nawe nukuri nagira akajambo avuze ego cyane yakuze imyaka 14 ni myinshi kandi Imana nawe imujya imbere yakomeze gukura neza ego umvise mama avuze Imana ikujya imbere ikujye imbere ego Karen ni Karene Alene ego Alene ni sawa umeze neza ni sawa ikintu papa na mama bakubwira uno munsi wacakiriye gute nacakiriye neza canezereye mu mutima wanje n'ubwa mbere ngo wazindutse uvyimvye amatama ngo wazindutse uvyimvye amatama ko bari bambwiye ngo barabihevye nayo bazongirira ngo tuzoja gutembera ingozi gusa kumbutse usanga nakanyamuja kugiriye mutama ego Alene imyaka 14 we kubwira iki mu buzima bwawe Alene mbwira iki mbona kari nko nakuze nagize igikuri aya ego papa na mama nindakaze kuri Alene nindakaze cyane ndamukarira cyane mama arakaze sawa kundirongera urusako rero mba nkeneye ibi nivyo mbashaka rero abafana mukabere ndamukunda murumva yuko akaze kandi akarya cyane Alene ariko ngira abariko bo Alene Dani n'umunyarwanda Janine n'umurundi kazi bahuye gute na Dani oya twese turabarundi oya Dani ko mva ngujya ngwese ngo dore ngo ehe ngwenda cyane kirundi ga ona province Ngozi iri hafi y'u Rwanda okay kuja mu Rwanda rero nakanya gatoya cyane ego cyane byakunze keshi azaragenda mu Rwanda kuramukanya yego hari amafamiya mwamwe yego hakamukagaruka no mu Burundi gutyo rero dukura dusa nabazinanye yego cyane jewe sinshaka kukwicisha amajambo duheraheze gira icubwiye Dani ngaha kuri kamera n'abari kwa dukurikirana bo bamaze kugira ama systeme na Dani bacike n'intege gira icubabwiye rero mama yake bo icyambere cyo mbanje gushimira umushinga ntahe ABEL ndwaye ngo nta rubanza rubura ijambo kandi nta rubanza ngo rubura abavumvyi muri wa mugenzi wacu nyene ati nta rubanza rubura ijambo mutama ABEL arafise ikintu yoshikiriza nawe yagaburiye abantu yanywesheje abantu yatembereje abantu agira afata akanya keza rero agira icyo dushikirije kuri uno munsi ABEL urahawe ikaze kandi murakoze tugira amahoro tugira amahoro n'iterambere mu miryango yacu twese ijambo ry'uno munsi sirindi
ni iryo gushima gushima uburyo Imana yabanye natwe kuva mu gitondo tukava i Bujumbura tukaza hano Ngozi tukashika amahoro. Nkaba nashaka kubamenyesha ivyatumye twiyumvira kuduga Ngozi. Nkuko nabivuze mu ntangamarara nuko ari ibintu bitatu vyatumye niyumvira kuba noduga Ngozi. Ivyo bintu bitatu ikintu ca mbere kuri no genekerezo rya 17 y'ukwezi kwa kabiri niwo musi namenye neza ko ABEL nzara ko intuzi nyene nkwije ndumugabo akwije kubera ko kusanga ukomeye uvyara na mahirwe ukora abandi nyene usanga vyanka kandi ukomeye ariko ugasanga umwana ntabonetse bwo jewe Imana yaranyeretse nyine ati kabisa uri umugabo abushitse uvyara ukomeye muri vyose. Rero sinkunda kugira ama anniversaire cyane y'abana ariko aba batoya novuga ngo bavutse mu bihe vyiza nyine ko bavutse mu nyuma gatoya ngira ngo umuntu ashaka kuronka yo kugura akagato aba yavutse ubwa mbere amahigo ntiyigeze azara yaronka yo kugirirwa ibintu vy'ama anniversaire kuko yavukiye ahantu mu Rwanda kandi hari ahantu mu caro mu misozi ku buryo atashobora kuronka ahantu heza dufate nk'uko ashobora kugira ibintu gutyo sinzi. Ariko rero harageze igihe abandi bana twaje kwibaruka tukabagira iminsi mikuru itandukanye. Rimwe na rimwe nkabona yuko yashavuye urabona ko afite n'amatama manini rimwe nkabona nubwo yariye gato y'abandi nkabona iminwa imeze ngo akajya gato mukabona ameze jere nkavuga ati umuntu ndabona yuko ni imfura ariko ari ibintu abona adakorerwa. Kubw'ivyo niyo mpamvu naciye niyumvira ko nomugira ibintu biri special birenze ivy'abandi bose. Ati kubera iki? Kuko yavutse mu gihe ciza nkuko navuze ko ari ibintu bitatu vyatumye tuzi Ngozi harimwo ivuka ry'imfura yanje. Ikigira kabiri catumye niyumvira kubikorera hamwe. Ikigira kabiri ni gusangira umwaka hamwe n'abana banje hamwe n'inshuti n'abagenzi abamubona kwipfurizanya umwaka mushasha w'2023. Ngira ko ndababwira ati uyu mwaka w'2023 uzobabere umwaka mwiza, umwaka w'amata n'ubuki muzoronkemwo ivyo mwifuza vyose. Mwikomera amaje. No kuvuga byarafatanye rero kuko sinari bwigere nicari ku muryango ngo ndabagure n'ifana kuva umwaka uhera. Sinari bwigere ndabicaye ngo ndabagure n'ifana je no kuri bonane nta simporangira iminsi mikuru mba ndi mu kazi keshi simporangira iminsi mikuru. Rero nashatse kubigira ko rimwe na rimwe ni anniversaire y'imfura yanje. Ikigira gatatu catumye niyumvira kuduga Ngozi. Urumva ko ari ibintu vyinshi kuduga Ngozi ko kuvuga ngo nafashe urugendo bica byumvikana. Gufata urugendo impamvu yo gufata urugendo ni kubera gusangira umwaka mushasha. Numvise two nobwira umuryango tugahindura klima tukava i Bujumbura mu bushuhe tukaja handi kumva kabeho uburyo kameze. Abana nyene tukabatembereza igihugu kugira ntibagume i Bujumbura gutyo gusa bamenye no mu ntara ibintu nk'ivyo nivyo vyatumye twiyumvira kuzina. Ikigira gatatu naco rero catumye niyumvira gukora ibi bintu. Murazi ko abandi bamwe barahimbaje umunsi wa Saint Valentin, umunsi w'abakundana bawuhimbaje itariki 14. Mugabo jewe uyu ntiyanambajije ngo have ngo yibaza ibindi, ntiyanambaje ati mbego uyu munsi ntiwawumenye. Niyo bimbaza kubera ko umuntu ntiyubaka kubera umunsi, umuntu n'abana n'umufasha we kubera umunsi wa 14.
hariho n'abakundana rokatoroze bagaterana amadaro katoroze byadanje kandi hahera amezi angahe ati burya je numva burya ubu narahaze cyane nguma amazi ati ibyo biraguje uzomenye iyo wagiye kurira kandi bari bakundanye urumva rero umunsi itariki 14 je rimwe na rimwe muramfata yuko ari umunsi ngira ngo ujya muntu babita niba ari Valentino ujya n'umunsi wiyo kuko niwe yakundana n'umunsi wiwe sinumva ko ucuba wa bose ariko nyene ko ari uguhimbaza turashobora kubigira comme symbole nje tumaniyumvira ati nje ndabifatanya mpimbaze n'umunsi wa Saint Valentin n'umukunzi wanje kuko nimba turimo duhimbaza ko Imana Vanza mwe umarasira biragirwa mu byose ako kajambo wakumvise gamuvyeyi urakoze cyane shere wanje akagashurwe yagategura umwana wawe ariko nawe niko kugwa nabi oya nukuri ego cyane Imana ishimwe yaduhuje ego cyane okay je nawe ati rero nimba turiko turahimbaza isabukuru ry'amavuko navuze ati nimba turimo turahimbaza isabukuru ry'amavuko ry'umwana wacu w'imfura bavuga ati ni byiza kubifatanya hamwe byose no guhimbaza iyo Saint Valentin hako twoyigira ngo itariki 14 katireka tuzobikorere hamwe tunezerwe kandi ntiyarazi ko ivyo bintu biri mu mutima wanje ko nzo nabivuga no mwijambo nta nakimwe yarazi rero vyumve nuko nashimye ko vyogenda hama ikindi novuga murabona ko abana bacu bambaye ibitenge bisa ego abo bana nkuko mwagiye murabona ku mafoto barambaye ibitenge bisa nashaka gutanga insiguro y'ivyo bitenge ivyo bitenge abo bana bambaye muri no misi mu matariki ya bonane nagize guca mbona abafana abakunzi b'ibikorwa byanje abakunzi ba filime zanje mbona bateguye surprise jewe naje barampaye surprise y'igitambara cyo gukora costume ariko sinayizanye ngaho ko atari urubanza rujanye no kwambara costume kuko bugira umuntu uri mu bya cinema ari ukuntu umengo no mu mutwe birasaba uguruke kwambara nkuko nyene comme jeune naberewe rero ivyo bitenge mubona nabafana banje bateguye surprise baza kundaba muhiri wanje banzanira ibitenge vyinshi madamu bamwaye igitenge ciwe yaragisonesheje mbe nayenzi ko nawe arico yambara mundabivugira ngaha ariko sinzi yambwiye ngo arakantu batamushoneye neza yaje atacambaye abana twarabashoneye nanje costume narayisonesheje muzoyibona mu misiza nzoyambara costume nziza y'icubahiro kabisa nkaba rero genda mvuze ati abafana ba sinema ndundi abafana ba ABEL ndiwayo Imana ibahezagire cyane ivyo mwadukoreye turavyibuka kandi turabizirikana nkagira ko mvuga ati mubampera amashi turabizirikana murabona abana bacu baranezerewe kandi baraberewe bambaye neza ukwambara neza kwabo mubifisemwo uruhara mu vy'ukuri Imana ibahezagire kandi uwo mutima mwiza mwatweretse muzo ubandanye no kubandi ntimuce mucika intege gusa ari gusanga ukoreye umuntu ugasanga ntashima je muri jewe nkunda gushima nkashima nkiriho umuntu ankoreye akantu ndagashima nkoreye ivyiza ndashima iyo nkoreye nabi naho ndanuma nyene mugabo byose nkabifata nk'ibisanzwe muri yanzira yo kubandanya nshima kandi ngira abandi bantu nshimira abakunzi banje abakunzi b'umuryango wanje abakunzi b'ibikorwa byanje nabo nyine bankunda mvuga ivyo bagiye barankorera muri abo reka mfate umwanya wa mbere nshimire umuntu yitwa Hatungima yitwa Pacifique
Pacifique ni umupapa w'umukozi w'Imana ari muri Amerika yumvise andondera arambwira ndakunda ibikorwa vyawe nawe n'umufana akomeye ndakunda ibikorwa vyawe ngira ko nsaba Imana imufashe umutambukanyi wakire kuko umutambukanyi waragwaye yaragize akantu ka paralyze aravuga ati ndi umukunzi wawe nkunda ibikorwa vyawe kandi mva no gushigikira nkagufasha kuko uraduhimbara twebwe abantu buri muri Amerika uratuma turaba Burundi kandi turi kure kabisa arambwira ati nifuze nzo ndagufasha nubwo ndi mu bibazo umudamu musi yakize nzokuba hafi ngira ko saba Imana ugira ati Imana mfashe ukiza ujya mu mere kugira ngo nze ndaronka ikashi nze ndaronka sponsor ariko rero ngira ko ndamushima kubera ari umwana mwiza nubwo afise ivyo bibazo nagize guca umunsi umwe mbona nigiribe mbona aranyandikiye ngo nashaka ndakurunga ikirengwa gafanta ngo ugurire ngo umuceri ngo nakanyama ngo kuri bonani cyambona ndungikiye $100 ni 350 kuri bonane turadundika kubera uwo muntu Pacifique ivyo birabandanya haheze imisi ngahe nko mu matariki 8 Severant iri mukuba ngira gucya mbona message ndungikiwe no witwa Sandindo w'Imana numukinyi wa sinema umuririmbyi w'indirimbo zo guhimbaza Imana umugenzi umuntu tubanye neza dukundana kandi umwana mwiza je nzovuga umuntu kwari akiriho Sandi uri umwana mwiza kandi umutima ntuzowuhindura wigumira uko ukorera Imana utitaye kubavuga canke abagiriki ukorera Imana ibaze kubona umuntu akwandikiye message arambwira ati nashaka kurungikira ifanta kugira ngo kuri Severant uzogurira ifanta abana nuko yambwiye acandungikira ndamuga ati nta kibazo murakoze haheze imisi acandungikira 110 yo kugura ifanta ariyo muri izi fanta mona mwanyoye mutibaza ngo ni ingodo yanje urumva ko ifanta ya Sandi warungitse ababene data banyoye akanyota karahera kuri ya fanta waturungikiye iyo nimigisha uri kurimbura mu ijuru je ubwanje ntaco no guhemba ariko ico nzoba nshoboye urabizi uri no kuhora unyikoze ko mvise akanya ndasimba ico nzoba nshoboye nzogikora nukuri kw'Imana kandi ubandanye nyene nikindi genzo umve nyene warose urotumpa urashaka kujya mu karota neza ukasanga warose umengo wandungikiye kashi bwacu gaca nyene uvuga ati burya narenda roto gaca nuko ndagushimiye cyane Sandi Imana iguhezagire nukuri je ndagukunda cyane Madame uvyumve ko kandi narabikubwiye umenye nabikubwiye ko ati Sandi n'umwana mwiza anyandikiye message niho ubona twaje turakora ibi turabandanya kandi tugeze imbere gatoya kandi habura umunsi imisi 2 ni hirya yejo navyutse ari mu gitondo nakije WhatsApp kujya uvyuka ukataga telefone nakije WhatsApp ncambonamwe message ya wa muntu Pacifique nyene wa wundi Pacifique ncambona message yavuga ngo mwaramutse bumeze neza ati nashaka kukurungikira gafanta sinzi ingene yavya kuko ntariko ndayisoma nashaka kurungikira gasoda acandungikira yambwiye ngo nashaka kurungikira $50 ubwo nyene nka saa sita cambona arungitse 135 ayo rero nayo ari muyandi turiko turanezerwa ngo ngaho ingozi rero nkacangena nkavuga ati ngira ko mvuga ati hari abantu badakunda gushigikira umuntu badakunda gufasha ndi mu bantu ahantu nciye numva wanyita boss kandi atamera mfise mugo nkashima Imana nkavuga ati ko wanyita boss ngira nzoba boss kubera ko hajya urashaka kwita umuntu mu boss ariko ari wazimungu de yungene hababa ingene umufuko watobotse uwaga umuvuga ni boss canke umuntu akanka kugufasha akanka gushigikira nguri boss kandi tutayobe ko ariho n'umugano uvuga ati jana ntijya nka murindi nubwo no bandi boss womfasha kuko ndi boss womfashije uba wuguruye inzira zituma nanje ndakumenako zamuramfasha mutitaye ngo ndi boss ubwo numfasha nanzo nsuka nimba nukubitana ndi boss muretse ko rero ntari na boss ri nkaca nshimira abo bantu bashigikira batitaye kuri ivyo vyabo bandi abo bandi bagomba ngo ni boss ubwo nyene usanga atacho bagushigikira badashaka kugufasha bavuga ngo wewe ngo urafise ngo buri kintu ariko bamwe ko nta muntu numwe agira buri kintu nta muntu numwe yikwiza nta muntu numwe yikwije muri iyi si nta muntu akwije afise vyose ntumuzurike gushigikira umuntu ari no mpamvu nuvuga ati filime sinzoyihemukira
kuko filime nubwo atakintu iduha kiboneka c'amafaranga aboneka ariko iraguha abantu iraguha inshuti iraguhuza n'abantu bo kwisi yose kuko urabona abantu bose bo kwisi urabona umuntu akurondeye ndi muri Australia uramimbara ukabona biraryoshe nk'uwo Pacifique iyo ntakina cinema je sinaye kumubona ntaba hagera igihe nkabona randugikiye akantu bivuze ko nk'ubu nogira ikibazo gikomeye umuntu yomba hafi kuko umuntu ashobora kunugikira ntagwaye nkomeye umunsi nogira ikibazo nawe yomba hafi bituma cinema nubwo tutaronka uburyo reka tubandanye tuyikore tuyikunde kuko irugurira inzira iraduhuza n'abantu batandukanye rero sinovuga menshi ndabicisha amajambo kuko intumbero kwa rugushima kubabwira intumbero yatuzanye ngaha no gushimira abantu batandukanye rero ndashimira n'abakinyi banje ba cinema abo dukinana nubwo tutashoboye kuzana kuko ino ari kure ari abakinyi dukunda cyane nk'uyu Chris Mames n'umukinyi wa G5 turakundana turamana niwe twashoboye kuzanana tu umwe mugora abandi bakinyi tutazananye ngaha aba Mutoni Ornera ndabizi nawe yari kuryoherwa turi kumwe ngaha kuko n'umuntu tubanye neza dukorana neza ariko ntivyari gukunda kubera ko imodoka ibibanza biragoye kandi nta nagatoro gahari kugira uronke ingene uduga biragoye ngira ko naje mvuga ati naje nimubone nageze ngaha ntivyanyoroheye ejo narahize igitoro igisagara cyose ndakibura kugeza yaho kugira ndo nk'igitoro nafashe umuduga nja ku mupaka wa Kongo mu Gatumba ngira ndaye ko noja Kongo kugura igitoro nsanga banazizi ibintu nta modoka ninge bashaka ijabuka ico nakoze narose akabido ka VD1000 ibidimwe cangura ibido zibiriza 400,000 kugira nshobore kutica isezerano ry'icumba narasezeranye bidatuma bidakunda ko nduga rero abo tutazananye cyangwa bitakunze ko ndabafasha bahaze nuko izo ngorane urumva amahera menshi yagiriye mu kugura ibitoro kandi imodoka yaciye yuzura urabizi ko nigiye twaje nari wari umwana muto nanze ngo ni muto sinarengeje acanga ngo nawe arakuze ngo aha nta ikintu biki ntiba byoroshe barubangura kwa tutari kumwe suko tudakunda dukorana neza n'abakinyi banje beza cyane ariko nazananye n'ubundi ari hara kuri micro umukinyi wa G5 umuproducteur wa G5 ari kuri micro go abantu bo kuri ari kuri kamera abantu bo kuri kamera rero nabo bama bari nyuma ya kamera ntivyemere kubonekana wihangane bama bari nyuma rero je mu gusoza ijambo ndashimira abantu bo ngaho Ingozi uyu mumama n'uyu mupapa mubona ni nka muvyara wanje ni famille uyu mama wiwe yavukana na papa wanje ariko bose baritavye Imana mama we duherutse aherutse gusezera kuri nose nuko uyu n'umushinga nahe wiwe nabantu baba handi Ngozi kandi badufashije neza kuko a 2015 baradufashije ibujumbura vyase twabi wabo baduhano twibera turadugana imatera tuja iwabo hajya kurubuye tukajya tukaryama iyo misi yose twayimaze atamyotsi twumva tujya myotsi y'ubujumbura kareka naniberenga kwa muvyara wanje aha ngagira ko nshimira umukadani umbabarire kuba sinaguhereyeko ariko arigenda mimwe ko guherako naragenda ndamwegera navuga ati ntegurira ndonderana nokorera akana kanaka niwe nabariye nta wundi nabari acarambwira ati rano bita kuri plateau hararenze je ncumva plateau numvise iplateau y'ibiryo ibi plateau iri kwibintu abata abantu ndibaza baratanga ibiryo byinshi ngo ntivyari vyinshi ariko ico ntaco mvuze ariko mu vyukuri ndashaka gushima ko yaturondereye ikibanza ciza gitekanye kandi abantu babana beza batwakiriye neza ngaho Ingozi bafite ikibanza ciza c'isuku ama piscine ama jaride ikimo hotel nziza kandi bameze neza badufashe neza kuva tugira ngari umuntu barabwira ngo muri ko muratumena amatwi canke ngo oya yagiye kubagira siporo kandi iyo ibiri ngaha simba ndiko ndavuga n'ubundi ntiwari kumva mbo canke ngo bakubwire ngo urazi hari umuntu ari ahantu ushobora kujuga cubona guma bakwereka umuntu nibiki aba rero nabakunze nabana beza rero nabandi bantu bibujumbura mukene kugira ubanza nk'uruguru ngaho Ingozi nukuri kw'Imana muri plateau hararenze je nahakunze uyu we niwe yageze ngaravuga ati bibanza nk'ibi none uziko ngo nibujumbura ari bikeya uyu hotel irarenze ni hotel nziza kandi nini yagutse isuku iki je numiwe mugabo rero sinzoza kuhajya mugo harazimbye ndavyibaza okay rero
amajambo ni nkanda gushimiye kuba waraduteguriye ahantu heza hama kuba Dani mutamubona ngaha suko tutari kumwe twari kuba turi kumwe ariko Dani ari kudandaza bafise ikibutike kinini kingana na Hotel Plateau urumva gumana ibintu yuko nyene bigenda neza yavuze ati sinugara ndaguhaye umugore n'abana biwe bari hajya ndaguhaye umugore n'abana baze bagufashe ndamushimira Joachim umuntu yamamba hafi ni umuntu akomeye cyane muri Ngozi burya je nemera kuko natanguye kumenya ko sinema ibi Ngozi karibu jewe urabona ko ari mugufi mengo ni muto ariko uyu mujama afise arakomeye cyane mu mutwe afise ivyumviro bikomeye je natanguye kumenya ko Ngozi haba sinema kubera uyu muga kuko sinema ya mbere natangiye kubona yo mu ntara hagati kwanza mu gihugu cose sinema narinzi ko zibujumbura sinema natangiye kubona yo mu ntara hagati yitwa Bibaho yakora uyu mugabo na Dani jere nanje ngene nkunda umuntu akora ibintu vyiza iyo seri naguma ndayikurikirana ndavuga ati abantu je tuzohemuka ndabamenye byahavuye bigenda uko turamenyana bambirira abana beza tuba umuryango umwe mwarabonye ko mu minsi yagiye mu Rwanda tukamwerekeza agera mu Rwanda ayurira indege aragenda mu Rwanda aragaruka mu byukuri tubanye neza urabona ko yadushigikiye yaduha umuco ntatara twaduganya ariko urabona turahabona irya tara apana ya matara rijya ryo kongereza ugira umuco ube niyo twakena amatara ngaye ariko yaduha nta kibiciwe niyo dukenera za mikoro atari nk'urundemera avize izindi bacira ngaha yari kuzizana urumva ni umwana mwiza cyane tubanye neza kandi courage ndagushimira aho ugejeje sinema ndundi kuko waritanze nukuri ko Imana abantu bashaka bazokubaye kuko Joachim n'umuntu akeneye kuduza umuntu abaduza apana kumuvana ibujumbura muduza Ngozi kumuzamura kumugira ikintu ashaka nta muntu aca muri timu ya Joachim agenda atabaye ikintu kanaka navyo ndabona iyo mpano je sinzi iyo mpano ufise mucamakere ndabashimiye mwese abantu mwaje muri bino bikorwa rero ntigunganye ijambo nagira nce sinzi nimba uyu hari cyo yo kongerako canke na wa mwana wanje ko imyaka 14 ariho niyova ngatavuga imbere y'abantu jewe nukuri ndahejeje aho navuze vyinshi nkabaruhisha mumbabarira ego cyane ego ndibaza mwamutanga pe amashimeshi ariko ayo mashi na Joachim ntiyanayemeye kandi ariyo tumwongere neza cyane sawa ego uko ayo niyo mbabarira ndakibagiye kubera ko naninzi ko ndagahera ko sanga sinagahereye ko nshasanga navuze ibiryo mvuga ibinyobwa sanga gato sinayivuze urabona ndashimiye cyane Kijaja Patisserie kubera ko Kijaja Patisserie naramwegere ndamusaba ati uzonterere gato ndafise urubanza kubera agira akazi kenshi byarashitse abimbwira atevye kugira amenye ko yayikoze abivuga atevye ndabimenye jo mwijoro ndamubonye saa 3 z'ijoro ahantu ambwira ngo gato yawe iri muri frigo nta nakimwe bukiye mu gitondo rero nagiye kuyitora ndayizana muhira kugira ibirakanya umugosha asanga abantu bine nabo kuri Hotel Plateau bari bamaze kwakira commande ya gato yanje inkoresheje y'amafaranga naciye nkoresha naciye mvuga ati imwe banterereye reka ntiyononeka ndiko ndayizana nimba Kijaja Patisserie abonye ijya gato atari yayindi suko tutayemera turayemerana na postings ariko iri muri frigo ko navuze ati nindayizana irashobora kumererwa nabi kandi hari iyindi tugiye gusanga ari bamaze gukora reka basigumera ni tuje Bujumbura azohamagara abana bigana canka abagenzi biwe bo muri kariti tuzoce dusubira indi anniversaire yo kujya gato yo kwa Kijaja Patisserie ni kuvuga Kijaja Patisserie ni umuntu w'umwana mwiza dufata neza abastari bose batandukanye arabaterera mu vy'ukuri warakoze kunterera gato Imana iguhezagire hama ndabonye umukomedi karibu hari umuntu ajunyene hari umukomedi wonga Ngozi nyene numusoda nawe oya numukomedi yambaye gisoda kubera numukomedi ngira ni komedi nyene uyu bamwita makanyaga nimba kanyaga iki kura twese nta na kimwe tuzokura nimba kanyaga iki nimba kanyaga ikinga nimba kanyaga ubudongo numbaze ariko twibaniye neza nawe urabona ko yabuze ati abyumvise ubunyene ko ndinga aravuga ati sino genda ntagiye kuraba mutama wanje Imana iguhezagire kubugeze nga kandi vraiment ndakwemera courage aho arashobora kugutwenza ubunyene ngero uraba gutwenza ubunyene uraba numva isoni
nahara dutwenge umuntu w'umugabo yumva isoni nta kajambo wabwira abantu none bo akajambo nobwira abantu nuko ndabakunda kandi ndabubaha nawe mutama ABEL ndiwayo uri umubosi turagukunda nuko turagukundira ubukire bwawe turanagukundira ko nawe ukunda n'abandi yego hama kubera muri The Christmas ya filime yanje uyu mutipe ariko arayikinamo ijya The Christmas hama ikintu cambe nabonye muri komedi ziyo atukana cyane ndaguye uburenganzira ntuka utitaye ko ndi umubosi nk'ukuri kurabivuga ntuka sawa dunga twadi ndagutuke urakicwa no kunkunda ivyo Jigito kiraheza gi bo ni kubera no munsi sinateresharije nari mfisa gukonyene baguma bambwira ngo umugara atukana yaratukanye kuri korotsa hari ikintu Joachim ngo kabwana oya gasubiremo kaya kantu kuko waragakenye muri filime ega ntuzobutukanye gasubiremo kaya kantu wabwiye ba Kerisi na Ornella ntibava yumvira ngo ndabata oya namubwiya nti imbere bebunyuru kastarete kubwana Yesu gamutuse sifaraga mize hero hendo mituka vincha cyo banu tiwatafakuru watariyaria kwa Mwenyezi Mungu harimo n'inga bujya yoshobora kubisobanura ivyo bintu bireye uko urakoze ego bo ivyo ni ibintu bimwe biriko biraturyohera cyane muri rubanza mu rubanza nubwo umengo ni ruto ariko rutekemo ibintu byinshi rero reka duhereza akanya gatoyi mama w'abana mama w'umuryango dushika amajambo make ndetse nino nkumi yacu yakwije imyaka 24 14 nayone irabe ico itubwira egera mama wawe ngaha gatoyi abadukurikirana ico ndabakundira ntibarambirwa kandi ntibigera bananirwa kiretse bagize systeme ego mama oyicara ama kandi rero gico nkundira mama na n'umukobwa ntibareha umukobwa ni muremure kuri akirareye wese nakubwiye ko ari uko anywa amata nanjye nta mata nigeze oya nta n'amata nigeze nywa giye uyu ushaka umusigira kanyaga nuko hanyuma rero murakoze cyane ego murakoze cyane kumpa ijambo nukuri abatureba navuga ati mwiriwe neza mugoroba mwiza ndashimiye cyane rero Imana yo mwijuru yo yemeye kubana natwe ikatuvana iyo twari turi tugashika ngaha impore tukahasanga abavandimwe inshuti n'umuryango umunsi tukaba twawirije neza bimeze neza nukuri Imana yo mwijuru ihabwa icyubahiro amen hama rero ndashimiye kandi na shere wanje yiyumvira icyo cyiyumviro akakigumizamo n'ukuri uyu munsi akaba ari kerukije Imana yo mwijuru imuhezagire amen sheri wiwe amen hama nongera ndamushimira cyane kwitange yakoze kugira ngo ategurire umwana surprise nk'iyi ni ibintu biryoshye cyane mu myaka 14 ari umunsi ari ubwa mbere amugiriye anniversaire biraryoshye cyane frema n'ukuri oya ngira narayigize ndavyibagira oya nta munsi numwe uyu munsi baye surprise uraza kumubare ko yambabari za kumubaza ko yakugiriye imbabazi kabisa ariko hari impamvu je ndayizi hari impamvu oya yanabisiguye kandi ni ibintu byumvikana ko iminsi yagombaga kuba yabikora nawe neza ntabwo yarari ngaha yari mu Rwanda ahantu mu ruguru mu cyaro ni ukuvuga ruguru no mu Burundi hama nongera nshimira kandi ba bantu badufashije bakadufasha kuduha icyo tuma tubasha kunywa izifana ngaha ujya mu papa rwose ni ukuri Imana yo mwijuru imuhezagire hamwe na Sandi abo bantu navuga nti babaye abantu b'umuryango kuko minsi yose baratwitaho baratwibuka nkongera ngashimira cyane abafana ba ABEL nduwayo ubu rero twagize groupe yabo kuko natwe bahise badushyira muri groupe bamaze kutugira surprise batugiye surprise iryoshye cyane nta nubwo nabona ko mbashimira ariko Imana yo mwijuru yakoze yo yampuje nabo kuko nahise ngiramo abagenzi benshi barankunze nanjye ca numva
biranzamo bamaze kugira ibintu nk'ibyo kuko kubona umuntu ategura ikintu akabikora neza bikakuryohera nukuri utaryohewe ntabwo waba uri umuntu ukomeye ntabwo n'ubwenge wowe ufite ndabashimiye cyane rero abafana babyitwayemo neza bo batubaye hafi bakatuba impande muri bwa bwigunge twari turimo hama bikaza bikagenda neza Imana nayo mu ijuru ibahezagire hama rero umwana wacu nawe nukuri nagira akajambo avuze yakuze imyaka 14 ni myinshi kandi Imana nawe imujya imbere akomeze gukura neza wumvise mama avuze Imana ikujya imbere ikujye papa na mama nindakaze kuri Arene nindakaze cyane ndamukarira cyane abagenzi bawe
Dani n'umunyarwanda Janine n'umurundi kazi bahuye gute na Dani? Oya twese turabarundi. Oya Dani ko mva ngujya ngwese na famiye yiwe kuko bateba gato ariko Imana ibahezagira ibazigame. Bye bye behind camera.